Daudi. Mwiriwe mzee. Daudi. Mwiriwe mzee. Twiriwe nyine hambuga. Yatitirirwa se batubonye. Muratobara nimba twavuze nabi bavyeyi. Vuga uko ugenzura ko kwivugisha ngo muratobara bavyeyi. Nuko mutatobara mutuzukira muri kerera muri kino gitondo. Ngo muragenzurwa n'amahoro. Akumze. Kutuvugishije ukuri insi saa 8 y'amanywa. Haye mite. Hari abantu bakijyanye amasaka bisa. Bami. Kunduza muri kino gice kubonye atari tofu. Tangiye no kunjira mu mabanga ngo zaba. Are you normal? Ariko bana bo mwine mwabaye gute. Ariko nyamara ibyo nari mvuze nibyo. Ako shano buhoro. Kwasa nkaho isako zisa. Nibyanditse ko umuntu ategezwe kugeza saa 8 yabyutse. Hako mu bisanzwe ndiko biri. Ubwo se ni ngombwa ngo byandikwe. Ayo mateka uvuze na yasapana yanje. Nje ni bushaka kuramukanya uzoza mu ijoro kuko nje ijoro niyo manywa mu nzu yanje. Turabubashe bavyeyi. Yesu! Cyubahiro cyo ndacu nshaka. Nibagije ibitutsi tumaze ko ndakubonye. Urandutse urankongo. None ngo turabubashe bavyeyi. Urambote kwa ukundungiza ariko nje sinagututse. Ukunduka kurenze kumvikira muri rukerera nura ariko andu mwabaye. Baba dawe urebe umuntu wanje ndungubise. It was at this moment that he knew. Ugurariza nimara ninduguhoza. Oh shit! Ariko bunda abana b'umwene mwabaye gute aho kuzubwenge murakuza agasuzugura mwanya nazimbwa. Ako muze ushobora kuba utari wenyine kuko siniva amajambo yose aravuze ikintu kibi kirimo. Wabyumva gute kandi mbere ko uzabanje kubigambira. Nukuri muze nje naje kureba David. Usibye icyo ngicyo nta kindi kibyishimiye. Ubwo nimba waje kureba Daudi mbere ko mubwira Daudi arasimbira kuri farumasi nsigira turungu. Nta kibazo muze tezo faranga mpasimbira. Ya data muze mugambo. Nikosha mwana w'icariya. Nikosha ifaranga zanje nje kuryama mu joro nashize mu kabutura k'imbere none ko nane sopa nkaziba. Nukuri muze none bizo nibibazo bya kumva je no bisigura gute. Nibazo zanje. Umwanya muto neza kumenya ko atari ibibazo zanje tubisangiye. Ariko muze ushaka gusigura. Ngumara amatsiko ufite ngo ariko insiguro ushaka kumenya. No muze. Umwoko no wiki ko ndangono nambona hano. Mva mubwira muhungu. Takundi ushobora kuzukira uwanje ngo batumye. Uzuza kwibarisha umuhungu wanje ngo Daudi are no nta kindi kikuzanije kunyi bifaranga zanje. Ngurahije ukuri kw'Imana. Nintabona ifaranga zanje ndagukura mu. Isaki! Ariko muze kurumva ivyo bintu uri kuvuga bitahuritse. Nikindi conge wambwiye ngo ifaranga zawe muri mugondo zurarana. Igihe ninjiye muno nasanze wambaye ipantaro. Wa unasoma Bibiliya uri maso. None ni gute ushaka kumbwira ngo nakwibye? Numva watangiye kubyishirisha imbazi nkanze kukereka ntarabona ifaranga. Ahubwo ikibazo cyahabaye niko nshikije amasana ntarakumena n'ijisho. Mbongubwira wa muhungu. Tongera kumbaza ibyo wazizbye. Cyaje cyo no kwanyebye. Nyamara kurambura ubusa. Jesus is Lord! Ifaranga zonye nanyibye. Ahubwo nsanze na mugondo wanje nambaremo ntayihari. None se muze kurumva no gutwarira mugondo yakugira imareriti. Kurambura ubusa gusa. Uyimaziki. Ubwo se nabwirwa n'iki katari so ayigutuye. Kongerageje kwibuka neza igenje kugura kukabutura kanje kukurarana. Isoni wa bampereke. Continue. Ndanavyibuka yaza kuma kukareba ijisho nkabona atakareba ijisho rye. Azera amaze gusaza ariko musigari kubagira kabutura muri dushe. Niko data mwiza Filipo singirira kara kabutura ndembe fana muje kunzana umutima stop bitange ku. Ndanze. Warakuze ukuntu wamboye gusa. Ndanze. Tubana mu nyine mwabaye. Uzi ko twebwe no mu gihe cyacu imvura akazi ko bavye bakabituziza.